y'ubu ntamba ntambira nde, y'ubu ntamba ntambira nde. Ako n'akaririmbo abakiri bato baririmbira abakurambere mu kubaha icubahiro no kubanezereza nk'uko bishikirizwa na Patiri Adrien umuhinga mu vy'imico n'akaranga. Ngaho hambere hahise abakurambere bari bafise iteka ridasanzwe, ivyaheza bigatuma babasonera kandi bakabungabungwa. Aho ni mu gihe bafatwa nk'aho ari umuhezagiro w'Imana ucako. Uyanditse ibitabo bitari bike ku muco n'akaranga k'abarundi aratuyagira uruhara rukomeye abakurambere bari bafise mu gukomeza indero n'umubano mwiza. Mw'ijambo rimwe rero yari umuntu Imana icako ngo itange umuhezagiro mu bantu. Imbere y'ibindi barahanura abantu iyo batase. Ibi bintu byose bigoye babihereza mu muryango, niko bavuga. Kujana kwa sentare baca bagira ati ngo tuvyumvikane twebwe nyene mu muryango, bagaca bazana abakurambere babo bakabinuganuga, bagaca batanga impanuro. Nk'umuntu avugira hejuru bati subiza hasi, itonde. Hanyuma harya ku mugoroba umwana yamaze ko abazwa ivyo yabonye, bakamumenyereza no kuvugira mu bandi ijambo. Kera bararwana rero abakurambere b'iyo miryango ibiri baca bambara imbega bakaja hagati bati turase, babandi bagaca bafata ibirwanisho bagaterera hasi bagakoma amashi ko babonyemwo abakuru babo, abakuru b'imiryango yabo. Naho biruko mu gihe ca none amashure, amafaranga, ubuhinga bwa none n'ibindi uvyaragiye bisubiza inyuma iteka ry'abakurambere, ibiheza bigatuma haba ukwishira hejuru, ubusimbira hamwe, igikenye n'ibindi. Amashuri n'amahera yarateye amanyama abantu bagaca bakengera abakurambere, kandi hakazamo n'ikizungu. Umuntu afise ubukuru yahawe n'amahera canke n'indwaro canke n'ibindi aca yumva ko aruta bose. Hari naho kikusimbira hamwe. Kera carazira kikaziririzwa mu Kirundi ko umuntu aca mw'ijambo ry'uwundi. Nico gituma rero dukeneye rwose akarorero k'abakurambere. Tubibutse ko umutama waho hambere atanywera mu bindi n'abandi bantu, yamara y'abafise igongero kubera agateka kiwe, nayo ngo yagusomeze ukiri muto kaba agateka kadasanzwe.